kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2022 amapete yari yahagaritswe kuduzwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 yarabohowe ku bakozi ba leta batari bake. Ico gikorwa catumye umushahara wiyongera gatoyi kubera uturusho dufatiye ku manota umukozi aronswa buri mwaka. Ariko rero hariho igice c'abakozi harimwo nabo mu gisata c'indero bakirindiriye kurenganurwa. Tubona ko amezi 10 barindiriye ari menshi kandi batigeze bamenyeshwa impamvu. Ubushikiranganji bw'abakozi ba leta n'akazi bwo bwashikirije muri rusange ko vyavuye ku ngorane zifatiye ku buhinga kuko imashini zikoreshwa zitashoboye kubasoma. Buca busaba abakozi biraba ko boca bandikira amakete ku bushikiranganji kugire bimenyekanishe. Ico gikorwa baragikoze ariko amaso ahera mu nzira. Ivyo ntivyumvikana na gato igihe amafaranga yari agenewe ico gikorwa yari ategekanijwe mu mwaka w'ubutunzi w'ibihumbi 2022 ushira w'ibihumbi 2023 kandi uwo mwaka nyene ukagomba kurangirana n'ukwezi kwa gatandatu turimwo. Ko leta yamenyesheje yuko yategekanije amafaranga yo kubohora amapete y'abakozi bahora bagengwa n'amategeko adasanzwe statut spéciaux kandi ikamenyesha ko bizoja mu ngiro mu mpera z'ukwezi kw'indwi mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi. Dusaba ko vyoca bijana no kurenganura abakozi bose basigaye. Tugasaba kandi ko leta yokubahiriza ivyo iba yemereye abakozi ku gihe iba yamenyesheje.